urashobora kuvuga imana kitabara ntubitahure kuko utarabibona. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwiza ukuri, hari abafite intahe k'Imana itabara. Imana ishimwe cyane. Nagenda kubwira ukuri, hari abafite intahe k'Imana ishoboye. Imana ishimwe cyane. Birashoboka nuko utarabibona, ariko nagenda kubwira ko utazava nk'ubu buzima. Haleluya. Oya, ntuzava nk'ubu buzima utabonye Imana. Imana ishimwe cyane. Woba warayibonye cyangwa warayibonye. Munyarukane mujyane mikrofone akarere umusomyi twihute muri Mariko 2 umurongo w'11 kugeza 12. Ubundi amazina yanjye tugira neza yewe shuri. Imana ishimwe cyane. Yego. Mariko 2:11-12. Ubangire wumve icyo Imana ivuga nawe urabwirizanye. 11 haravuga gukomera kuhoraho, aho harabakize kandi natwe turakira. 11 haravuze ngo ati ndakubariye nivyuka wikorere inderuzo yawe utahe. 12 aravyuka aca yikorera inderuzo asohoka imbere ya bose, nuko bose barumigwa bahimbaza Imana bati ntitwari bwabone bene ibi Imana yacu ihora iganje. W'ikimuga bumva rero ahantu Yesu ariko arigisha avuga ubutumwa, avuga amajambo y'Imana, hari hakoraniye abantu benshi. Bumva rero hari nko mu gisagara nk'ubu, bumva ko vekatire Kristo ariko arigisha ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu rero yaragwaye bamushyira ku nderuzo, ari abagabo 4. Imana ishimwe cyane. Barayiga ukuntu bashikira Imana barabibura. Imana ishimwe cyane. Baciye mu miryango barabibura, baciye mu madirisha barabibura. Imana ishimwe cyane. Burya rero umwe mu Imana akorera muri bo. Uyumvire gutobora amabati. Imana ishimwe cyane. Baratobora amabati, iyo nderuzo bayimanukanaho kristali. Imana ishimwe cyane. Paka uwo muntu ashikira Imana. Imana ishimwe cyane. Nagira ndakubwire mwene data, urashobora kuba warabuze inzira yo gushikira Yesu. Imana ishimwe cyane. Urashobora kuba ubona atako vyogenda. Imana ishimwe cyane. Erega n'umuntu yaragwaye yabibona uko nyene. Imana ishimwe cyane. Ariko ubundi amaruhukiro yarashikiriye Kristo kandi aramukiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baza kugenda uko ashikira Yesu aramukiza. Umurongo wa 11 urabivuga neza. Ati ndakubariye vyuka wikorere inderuzo yawe utahe. Imana ishimwe cyane. Kristo amaze kumubona, Imana ishimwe cyane, aramubwira ijambo ryiza ryo kumuremesha. Ndakubariye ati vyuka. Imana ishimwe cyane. Nawe urashobora kuba umaze iminsi ku gisegure. Imana ishimwe cyane. Mu byo urashobora kuba utari kubona inzira. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwiza ukuri, ntabwo yaguhebye. Ntabwo yaguhebye kandi ntabwo yakwibagiye nubwo bimeze uko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubu